Bakunzi bacu bakunzi ba B Info Plus kandi baramutse ndabaye n'ikazi makino iganiro cacu cikenekerezo rya 8 kwezi no kwa gatandatu no mwaka turimo w'ibihumbi 2025 no musi dufise makuru menshi tugomba kubaha niyo mpamvu nabasaba yuko umwe wese aherereye otora gatebe kugira ngo abashe kumva makuru na cyane ku ma operation cange amakuru yose yaranze urubuga rw'intambara kuri no musi rero ntangore ndamuza cyane umusisanguzi wacu kuko turiko muri studio kugira ngo tubashe kubabwira ivyinshi bwana umusisanguzi kanangure ndakuramutsa cyane. Urakoze cyane bwana journaliste ndamutsa nanje ndakuramukije nizere yuko wagize umunsi mwiza reka kwanda je mbere nce niramukize n'abadukurikiranye cyane gose aho bari hose kuva mu gatondo tukare bwayage ariko nibaza ko uyu mwanya tuza kuba yagira vyose bakeneye. Yes bwana musisanguzi turi kwigenekerezo rya 8 nigenekerezo gibutsa vyinshi abarundi nicaye cyane ariho twaburiye intwari canke imboneza yamaho umukuru w'igihugu cy'u Burundi President Pierre Nkurunziza abenshi ndazi yuko batashoboye kwibuka ino tariki ariko baradukurikirana umve yuko muri BF Plus dukomeza kumwifuriza iruhukiro ryiza na cyane n'umunsi wa journée bise patriotisme kubera yuko nyakwigendera yabaye novuga intwari mu gukundisha abarundi igihugu niyo mpamvu rero tuzoguma tumuzirikana cyane gose tuzirikana ubutwari bwibona ntacyo cyane gose mwana musisanguzi kundi ruhande abahurikiye mu muryango cyangwa muri Ecclesia Katolika nabo bahimbaje umunsi mukuru witwa umuzo wa mutima mweranda Pentecote kanabo tubifurize kubandanya baryoherwa n'uno munsi mukuru nizere yuko bariko barawuronkeramo vyinshi bakeneye no kumurana makuru yacu rifise vyinshi byo kubabwira ariko imbere yuko ndababwira intangamarara reka nongere shimire cyane babantu badahengeshanya kugira ngo babashe kuduterera mu bijanye n'uburyo ko twabwiye ko turiko turagerageza guhindura vyinshi kugira ngo bikunde dutangure gukora tubonekaza bwa vyinshi twarabibabwiye hari bamaze kugira ico bakoze ndetse tunatumirira n'abandi kugira ico bakoze kubera ko dushaka ku munsi wa mbere ku munsi wejo ko twotangura gukora tuboneka bidakunze ku munsi wejo ku munsi wa mardi tukabitangura gukora tuboneka mu kwirinda ingorane izi cange ziriya nuko dufise vyinshi byo kuyaga na cyane ku mirongo y'urugamba turaza guhera muri Karehe ibintu nivyoroshe na buke M23 na Wazalendo umuriro ukomeza kwaka turaza kubabwira mu buryo bwiramvuye ivyashoboye kuba kuri uno munsi mu bitero vyari vyagabwe nuno muhari wa M23 ubigaba kubirindiro cange aho Wazalendo isanzwe ifise ibirindiro turaza gusimbira no muri Kabare naho nivyoroshe naho niboneka yuko M23 yashoboye kwakiriza umuriro utari muke cyangwa bashoboye gutana mu mitwe mu buryo bweruye n'aba Wazalendo saho gusa no muri Warekari ibintu nivyoroshe muri Warekari ibintu nivyoroshe aho Wazalendo yambuye M23 nayo irikiragereza kugira bikunde ihigarurire murumva yuko amakuru y'uno munsi ari menshi cyane niyo mpamvu nababwiye yuko twotora gatebo kugira ngo tubashe kumenya vyinshi muri Rucuru naho habaye ibidasanzwe niyo mpamvu umusisanguzi akadufasha kugira ngo atubwire vyinshi aho uyu muhari wa M23 washoboye gutana mu mitwe n'undi muhari witwa CMC umusisanguzi akadufasha kugira tubwire iyi CMC yariyo CMC n'ubwana Dominique Ndaruhutse bwana umusisanguzi ikaze nigwawe kuri micro za B Info Plus ndetse duhite tumakura kugira ngo dushobore kuyagira vyinshi abasanzwe badukiyana na cyane kuri binavuze mu ntangamarara mwakino kiganiro cacu. Yes urakoze cyane bwana journaliste reka ndagushimire kwikaza umpaye maze rero nsaba abadukurikirana ko bafata gatebe kuko murumva yuko dufise inkuru nyinshi cyane gose tuza kubashikiriza kandi tunazikomantiye cyane gose reka duhere nko bivuze muri Karehe ni territoire ihana urubibe na Kabare harabongo ni Kabare abandi ni Kabare uko babita kose mugabo bumve ko byandikwa kumwe mu Kirundi cyane gose iyo batagiye ko bwatuzo aho se tugiye guhagarara. Yes so muri Karehe neza na neza
mu migwano yari maze imisi habera ndavuga muri Katana cyane ejo niho habaye novuga amarorerwa rero kuvyeje vy'umusirabiza ko aho inyuma y'igihe kitari gito ari intambara zikomeye cyane hano muri Katana niho hakunzwe kuvugwa cyane ariko nakabamba n'ubundi buce butandukanye haraciye uwambaye niho inyeshamba za M23 bazeritse ubudasa aho bashoboye kuzikuramwo ingabo 18 mu migwano yari kwiraba ku munsi w'ejo samedi itariki zarindwi kabisa n'imigwano ikomeye cyane gose iyi M23 ntabwo yorohewe so aba bapfuye reka mvuge ko bamaze ugwabo ariko hariho abandi ndwi bafashwe mpiri gushika magingaya abantu bari bazati none abo bantindwi ko tuzi bafashwe na Wazalendo VP aba bari hehe iki ni kibazo ntashobora kwishura mugabo ico nzi nuko aba bantu indwi bafashwe bakomeye barafashwe kabisa babongo ni matekwa twe tuvuga ko bafashwe mpiri muri migwa yacu babatoje intoki ku rugamba ubu iyo bare nta wuhazi kumbure aba Wazalendo bashobora kuba barabashikirije FARDC bakaba bari ko barabitaho babaha amakuru ikabiri kira baronderamwe amakuru canke bakaba bariko barababazwa yes birasoboka so inyuma rero yaba bafashwe mpiri n'abapfuye hariho n'ibigwanisho byinshi cyane gose bona journaliste byafashwe nagomba ndakubwira ikintu kimwe gitangaje cyane gose kandi kibabaje nuko bya bifaro baririmba ngo barinjiranye byose ubu tuvugana barabifashe aba Wazalendo nta micezo yakado babaza ndakubwiye bya bifaro byose ubu bifiswe na Wazalendo bitahiye kwana musesangozi Wazalendo iske yari ikomeje igisirikare kidasanzwe urumva iyi ntambara iri kirabera muri Kongo ifise novuga ibinyegezwa byinshi cyane iyi M23 hariho ukuntu reka mvuge ko hariho amabatayo afise inguvu gusumba yandi aya mabatayo rero niyo bashira kuma offensive iyo bagiye kwataka ahantu batwara amabatayo bajana badakomeye sivyo bajana bakomeye batwara abakomeye ariko kandi bamaze kwigarurira buce butandukanye baca batwara za batayo bakazikuraho bakahasiga abandi zikaja kwataka ahandi uyu mukino rero aba Wazalendo baramaze kumenya uyu aba Wazalendo baramaze kumenya no kukenyura niyo mpamvu uguma wumva yuko M23 igumita umutwe itakaza n'ingabo so hano nyene rero muri Karehe uyu munsi izinyeshamba za M23 zazindutse zigaba ibitero biremereye aho bita akasheke hamwe na Kaziba so akaziba twarahababwiye amakuru y'amashane gose haraguye ingabo zitaringe kabisa ingabo nyinshi mu misi yahera ejo rero M23 nakuye munsi mu gatondo M23 yagavye ibitero muri buno buce kugira ngo irabe yuko yoshobora akubwisubiza ubu buce rero bona journaliste izinyeshamba za M23 nubwazagavye ko ibitero kandi mu byukuri byari bitero biremereye nubuce juste uri kwibarabara ariva Minova wereke winja neza muri territoire ya Karehe donc tubona ko uba uri kurerekeza directement mu gisagara ca Bukavu yes so ahantu amazi imisi habera intambara iyo tuvuze ko M23 rero ariyo yatanguje imigwano muce mwumva yuko buno buce bufiswe na Wazalendo cyane gose so M23 rero yariko igerageza kuraba yuko buno buce yobwisubiza mugabo aba Wazalendo bihagazeko kabisa babanuniye babankiye yes twebwe inkuru tuzifise gushika isaa 10 imigwano yari kirijejeje bari bakirasana kabisa ibyo none kai ntabwo twari bwashobore kubimenya ariko nibaza yuko ku munsi w'ejo tuzogaruka duca tubabwira idonido ry'ingene urugamba rw'uyu munsi rwari rumeze asasa bwana musesangozi unkundire gato dusimbire muri kabare naho turafise amakuru yuko umuhari wa M23 canke izinyeshamba zagavye ibitero simusiga zakiriza umuriro kuri iyi Wazalendo mbese vyari bimeze gute yes bona journaliste muri kabare naho nyene habaye ibintu novuga iyi M23 yakoze
byo gushaka kwegeza inyuma cyane izi nyeshamba za nako bano bagwanyi ba Wazalendo, ariko naho nyene ntabwo amahigwe yabereye. So ni muri territoire ya Kabare cyangwa Kabare localité ya Mabingo groupement Mabugu, aho izi nyeshamba za M23 na RDF bagavye ibitero kandi novuga ko biremereye cyane gose babigaba kuri Wazalendo. Muce mwumva yuko hano bagavye ibitero hari mu minwe ya Wazalendo. Yes, ndakanira ko muzamura byumva mwumve yuko aba Wazalendo basanzwe bafise ibice bitari bike kandi bitari bito hano muri Kabare hamwe no muri Karehe. So M23 ntiyorohewe cyane apana cyane nta nabukebuke kubera yuko bahuye n'umwaku baza kugaba ibitero aba Wazalendo basanzwe bafise renfort. Hariho aba Wazalendo bari baje bava muri Parque National n'abandi bari baje bava mu mashamba atandukanye ya Butare. Niyo mpamvu rero izi nyeshamba zagonze kwibeto kabisa, imigwano yabaye myinshi aho kuvyo twamenye byari bimaze ko novuga kononekara n'abene gihugu bashoboye kuhasiga ubuzima. Abene gihugu 11 kabisa bahasize ubuzima, ariko ku ruhande rwa M23 na Wazalendo ntabwo twari bwashobore kumenya ibyononekaye cyane, usibye ko amakuru dufise ari uko aba Wazalendo hariho inkoza M23 bari bamaze kurekipera. So bivuze kandi rero yuko aba Wazalendo bakomeje kwihagarara ko cyane kubera yuko bari gitigiri kinini cyane gose. Niyo mahirwe mabi rero izi nyeshamba za M23 zagavye ibitero bafise novuga bibaza ko hari aba Wazalendo bake. Kuko ubutasi bakoze basanze reka mvuge ko bwabahenze, kuko baje kugaba bitero baca basanga aba Wazalendo basumvye ubwinshi benshi cyane. Yes, uruhigi uca ruhendukira ahubwo aca araba Wazalendo biruka ko izi nyeshamba za M23. Bwana Musisanguzi, amakuru ni menshi ko nabivuze mu ntangamarara, ndabona n'umusa makuru no kurapura donc guca ku mayange niko bimeze na Busanguzi cyangwa nta makomantere menshi yagiye araboneka kubera ko amakuru ni menshi. Nkunde rero twongere twerekeze muri Warikare hari bidasanzwe aho humvikanye cyangwa ari kuvugwa imigwano yahuje iyi Wazalendo ndetse na M23. Ni mu gihe iyi M23 iri kiragomba kwigarurira bumwe mu buce yatswe n'aba Wazalendo. Yes, Warikare naho reka iyo mvuze Warikare bacabona General Pacifique Masunzu kuko niwe hajya ariko arakomanda Wazalendo FARDC. So Warikare M23 yari sanzwe ifise ibirindiro muri Rusamambo. Mu Rusamambo rero bari bashatse kuja kugaba ibitero ku birindiro by'aba Wazalendo aho bita Karinga hamwe na Kisone. Yes, so M23 rero magingo bariko baja kugaba ibitero ntibagize amahirwe yo gushika aho bari bagiye kugaba ibitero. So ikimaze imisi ndakivuga cyane bona journaliste yuko M23 nayo irafise ikibazo interne cha communication nabanga M23 igifise kubera ko ni gake twumva ko bategura kugaba ibitero ahantu bashike kubigaba amahoro. Usanga babateza imitego mu nzira bibonekane yuko hariho novuga fuite d'information à l'interne. So M23 rero ntabwo nubundi yashoboye kugira amahirwe yo gushika aho igaba ibitero kuko yasanze umutego mu nzira, ambiscade. Baca kabisa barabakorera ko nkoresha iyo mvugo, barabarasa bikomeye ndetse baratekaza ingabo zitari nke, abashoboye nabo kurokoka baca basubira inyuma. So bivuze ngo rero ku mpande zose Wazalendo urabona yuko ihagaze neza. Ku bitero byagabwe uyu munsi M23 yiriwe iragaba ibitero kabisa bikomeye, yiriwe mu kazi kose kinda kivuge kuko urabona ko muri nord muri sud hose M23 yagize amataka atandukanye. Mugabo
hose uyasanga aba wazalendo bahagaze bwuma. Niyo mpamvu rero ndiko mvuga yuko wazalendo yagumye ihagaze neza kandi yabyifashemo neza mu kazi kose. Merci beaucoup umusesanguzi. Mbere ko turangiza ikiganiro cacu unkundire twongere gusimbira muri Rucuro naho havuga amakuru menshi aho uno mu hari w'inyeshamba za M23 zashoboye kugaba ibitero ariko uno muhari ngo wa CMC uburizamo. Bega tubasha kumenya bwana umusesanguzi imbere ko tubwira ngene operation yagenze tubwira umuhari CMC ni muhari bwoko ki? Bwana journaliste, uyu muhari CMC donc ni collective de mouvement pour le changement mu majambo yose n'umuhari wa gisirikare. Uyu muhari jembe no ni nka twigwaneho ndawite nkuko kujya twigwaneho yabayeho niko ni CMC yahabaye muri Kongo hari akajagari kenshi. Muri Kongo biranagoye cyane bwana journaliste yuko kijya gihugu kizo umuntu agishira ku murongo kuko umuntu ukavyumviraga igisirikare ciwe avyuka yabaye ni CMC irongwa n'uwitwa Dominique Ndaruhutse sivyo mu general. Yes, kandi iyi CMC ifise novuga inkomoko hano muri Rucuro. Niyo mpamvu nari mvuze ni iyi CMC ndayigeranije natwigwaneho yo muri Fizi mu Minembwe exactement. So uyu munsi rero izi nyeshamba za M23 zari zishatse novuga kugaba bitero ku birindiro by'abawazalendo biri muri Kijugu neza neza mu buce bita za Mashina hamwe na Kashogo. Abahazi baca bahamenya exactement. Rero ntabwo bashoboye koroherwa. Ntibashoboye koroherwa kubera izi nyeshamba za M23 zariko zigenda kugaba bitero ku birindiro by'abawazalendo kandi bari basanzwe bazi ko uyu muhari uhari CMC mugabo bobo bari bazikata konfiri bafitanye ataco bapfa. Yes, bariko berekeza naho bagaba bitero. Iyi CMC ntiyaboroheye icira bataka yabakirijemo muri. Yes, kandi novuga ko babarashe nabi bana uciye ku rugo babubiriye sinzi ko nobita kububira uciye ku rugo rw'umugenzi rw'umukunzi uzi ko n'imiburi burunyote umusamazi yo kunyukanywa ukazamba kudoza ibuye mu mutwe. Yes, kera ndibuka kera ahantu je nakuriye iyo umwarimu yabari umumesha muri primaire kw'ishuri cyangwa secondaire abana hari ukuntu inkoko zirarira amagi agapfa mu mwitaguti wanyu ajya amagi yapfuvye niko tuyita kwe twahita amahuri. So rero baramutegera kenshi abarimo bagenda n'udukinga canke ari ku maguru bagaca bafata ajya amagi yapfuvye amahuri amazi imisi 21 abundikiye. Yes, bakamutegera arenganye nko kwibarabara bakamutabira amagi nka 3 vu bijya bigirira usanga binuka sana cyane gose umwarimu akabura ingene avyifatamwe. So ibi rero nivyo byabaye kuri iyi M23 yaciye ku birindiro by'izi CMC itazi yuko CMC bafitaniye konfli. CMC kirabataka irabarasa kabisa bikomeye ku buryo izi nyeshamba zahatakarije ingabo nizarokotse nizarovandisa ahubwo directement baciye bazinga ikorosi basubira inyuma. So bivuze ngo rero iyi M23 iriko reka mvuge kiriko iratakaza inguvu ku rugero runatiye n'ubwoba akubera yuko urabona ko mu mpande zose nabo ubwabo ntibagitangaza intsinzi na gato. Wapi baramaze kubona yuko atari bwabwa aho bari kubaraga bitero hose ni nakamizwe n'ingoma basanga babiteguriye. Aha nitwirengagije yuko nabo ubwabo bariko baragabwa ko ibitero kandi iyo bagabwe ku ibitero barahasinzikarira cyane gose. Ahantu menshi dukurikiranye yuko nkaha muri hajya twatanguye muri Karehe mu ndwi yose hari afise M23 mugabo Karehe nka yose wazalendo ubu niyi controller. Tubibutse ko kandi ku munsi wejo twababwiye yuko wazalendo iriko idodoza intambara ku marembo y'igisagara ca Bukavu. Yes, Bukavu irageramiwe kuko nimba Karehe na Kabare
hose intambara zigize zakavumu bwana musanguzi hose baragiramiwe yes Wazalendo rasohoye amatangazo isaba nagihugu yuko bava ku nzira abegere inzira bahave ahubwo bwana musisanguzi na Pacifique Masunzu yongera bishimangira kuri no munsi yashoboye gutanga uburoye bw'ahantu abene gihugu bashobora kuba barakinjura kubera ko hagiye gukorerwa ibikorwa bya gisirikare nk'uko abazalendo babivuze. Yes, ibi bon journaliste ni bya bindi bavuga ngo aho bavuga guti imfizi zigwaniye ubwatsi nibwo buhononekariye bagira ibibazo mugabo kandi agapfa kaburiwe n'impongo FRDC iriko irabamenyesha bene gihugu ba Kongo va mu nzira Wazalendo vile kandi burya na M23 bisa nkaho nayo iriko irabagabisha bene gihugu kuko iriko irababwira yuko iriko iteguye intambara zikomeye cyane aha nitwirengagize yuko n'abene gihugu bo muri Kamanyora Katogota nabo nyine bamaze imisi ariko baraburirwa bivuze ngo rero nibatava mu nzira ole wao imfizi zibiri zizohava ole wao kabisa bwana musanguzi nkundiye cyane mbere ko turangiza kino kiganiro banzo tubwira cyane kuri situation zirangwa mu gisagara ca Uvira ingene vyifashe nyambataga kacira dufite twibandaniriza oya Uvira hagaze neza ibi narabivuze bwana journaliste nubwo uyu Kabila amaze imisi ariko akora ibyo akora kugira ngo bikunde Wazalendo umuhereze Uvira atagwanye ntibishoboka burya hari ibintu navuze abantu bakibaza ngo ni fanatisme sivyo Wazalendo nubwo ujya amafaranga ya Kabila bakayajya kabisa nibo pfa mukora icyo ashaka wanashaka bakanemera kumukora icyo bashaka none ingabo z'undi bazozica he nibikunda naravuze ko iki gisagara ca Uvira kiri under control mu buryo bwa gisirikare n'igihugu cy'u Burundi Uvira mu buryo bwa gisirikare twagwa mu Burundi niyo mpamvu rero nibareke kotsa uburo erega nuko batatwumviriza nuko batatwumviriza nubwo baba batwumva bibaza yuko tuba tuko turashikuza nibareke kuvomera mu kiva kabisa nibareke kuvomera mu kiva Uvira nibayicukeko bagende barabe ingene basi bikomeza handi kuko naho ndazi ko mu misi mikeya babakirizaho muriro babavugutira umuti nabo banyweshe ku ngufu hama babasubiza iyo baje bava cyane gospel musanguzi reka nagushimire cyane ko kino kiganiro dushoboye gukorana nizere yuko abantu benshi bari bakirindiranye igishe kandi bashoboye kumva ibyinshi bigiye bitandukanye. Yes, naje ndagushimiye cyane bwana journaliste nizere yuko nkuko bivuze twatanze amakuru kumbure yoba yaranze umunsi ariko kandi dushimye n'abadukurikiranye kubera yuko nabantu bagaciro kuri twebwe nabantu bakamaro twizere yuko kumbure umwe dukundiye tuza kongera mu bindi biganiro cyane gose nkuko muvyumvise umusanguza bivuze umwanya dukundiye turongera mu bindi biganiro ariko naho bidakunze naho mutwihangane cyane kandi ndabashimire cyane mwe twabanye no genda bifuriza ijoro ryiza no kurangiza weekend nziza neza kugira ngo ku munsi w'ejo tuzozinduwe tumeze neza tuja mu bikorwa bitandukanye kandi ndabasezeye nizere yuko Uwiteka akomeza kubakorera bikomeye. Bye bye.